Ndonge ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abari ngaho ku mugabane w'abanyamerika, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, abari hirya nino mu bihugu vyo ku mugabane w'abanyaziya, mwese mudukurikira muherereye mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ngaho mu burengero bw'igihugu cacu, abari mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, mwese mudukurikira muherereye mu bumanuko, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Iyi ni Iyakare TV. Iyakare TV ni imbonesha kure ibageza ko amakuru aba ariko aragenda avugwa hirya nino kw'isi, amakuru aba ariko cane cane yibanda ku makuru avugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu Burundi, Lieutenant Keri Nkurunziza ahejeje kuva mu gacereri atangaza ko akabi kabishe kakozwe n'abategetsi harimwo umukuru w'igihugu, ako kabi kabishe kamukorewe bahitana canke bagandagura umuhisi Petero Nkurunziza. Amakuru ariko aragenda ashigwa ahabona, amakuru ariko arakogwa n'amatohoza. Uyu Keri Nkurunziza akaba yashavujwe n'ako kabi kabishe kumenyutsa ko umukuru w'igihugu wahora ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba ari n'umuvyeyi wiwe yaciye ahabwa ishano n'abategetsi bari ku butegetsi kubw'ubugambanyi bukomakomeye cane bwaciye bukogwa. Ni mu gihe kandi umukuru w'igihugu c'Uburundi Varisito Ndayishimiye yaciye aduza Lieutenant Keri Nkurunziza, aho yamuvanye kuri Lieutenant amuduza mu mapeti amuha irindi peti rya Lieutenant, kwari kugira ngo arabe ko uyu Lieutenant Keri Nkurunziza yotuza canke agashavu kashira kuvyo yari karagenda yumviriza ku kabi kabishe kakorewe umuvyeyi wiwe. Naho mu ntara ya Cibitoke naho tukaza kubabwira ukungene abarimu babiri baciye bagirwa n'umunyororo w'imyaka 30 bagizwa gufata ku nguvu no gukora ivyamfura mbi ivyakorewe muri komine ya Kinanyana, ngaho ni mu ntara ya Cibitoke, intara ishira uburaruko bushira uburengero bw'igihugu cacu c'u Burundi, aho iteriteka kerisi ikibondo c'imyaka 5 caciye gikorerwa ivyamfura mbi, hama nyuma baranakiniga gipfa. Uwikekwa canke babiri mu bikekwa nabo bakaba baraciye bafatwa, ariko ubutungane bukaba butarabakubita intahe mu gahanga. Naho mu Rumonge naho amategeko yo gufata ku nguvu nayo shikiriza amanza baravuga ko bagomba kwikebuka, amategeko agahinduka, kuko abariko baragenda bafata ku nguvu ibintu bibandanya kuba bibi cane ngaha mu gihugu, aho baciye bifata na video canke amasanamu bariko barafata ku nguvu, hama umutoyi muri bo akaba yagiriwe n'umunyororo w'imyaka 30 ndetse no kuzoriha imiliyoni 5 z'amahera y'amarundi. Andi makuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi ni umutekano ubandanya guhungabana cane cane mu ntara ya Cibitoke, aho abasoda bariko baritegurira kujabukanwa muri Kongo. Bamwe batanguye gutoroka iyo kambi yo mu Cibitoke ibategura guserukira igihugu c'u Burundi ngaho mu ntambara iriko irahuza FARDC, ingabo z'igihugu ca Kongo, ndetse n'umutwe wa M23 ugwanira ngaho mu buseruko bw'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu ntara ya Nord Kivu. Ntuze uje kure rero, izi nkuru zose duhejeje kubabwira mu mfunyapfunyo, mu kanya nido inkuru imwe ukwayo. Nkuko nari mpejeje kubikubwira rero, Lieutenant Keri Nkurunziza reka bariyo nkuru dutangurira ko arashavujwe cane n'akabi kabishe kakorewe umuvyeyi wiwe umuhisi Petero Nkurunziza. Ku makuru yagiye araja hanze vyerekana ko uyu muvyeyi wiwe yahawe ishano. Abamenyesha makuru baciye bakora inkuru zisesenguye canke zicukumbuye, bagakora amatohoza, harimo ikimenyesha makuru ca RPA w'igitwa
gutwara uyu ni Bob Rugurika akaba yaraciye aje ahabona akavuga ko ivyakorewe Petero Nkurunziza ari akabi kabishe ari akamaramaza ngaha mu gihugu c'u Burundi aho abategetsi canke ubutegetsi bwifata bugategura urupfu rw'umukuru w'igihugu atazi ibiriko biramutegurirwa abakagombye kurinda no gucungera umukuru w'igihugu akaba aribo bategura kumwica. Ivyo ni vyakozwe n'abo bategetsi cane cane abari ku ntwaro muri kino gihe abo mu mugambwe wa CNDD FDD ngo birumvikana ko aribo baciye bategura urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza yaciye ashengera, bivugwa ko ubutegetsi bukavuga ko yaciye ahagarara umutima arico camuhitanye, ariko amakuru atandukanye yaragiye avuga ko Petero Nkurunziza yarahawe ishano. Abarundi bamwe bamwe ntibavyemeye bivanye n'ivyari vyatangajwe n'ubutegetsi ko hirahira akavuga ko Nkurunziza yahawe ishano yaratabwa mu mvuto akajanwa gupfungwa agahagarikwa, ariko ubutegetsi bwo bwaciye butangaza ko yahagaze umutima. Ariko amakuru yitohoza bamwe bamwe bari baciye bayamenya, amakuru burya ntahera ukuri kurateba ariko ntiguhera. Hari uwari wamenyukije ko Petero Nkurunziza yahawe ishano, ndetse na bamwe mu baganga bo mu bitaro vya Karusi bari batahuye ko Nkurunziza yahawe ishano, ariko ubutegetsi bwaciye burungikayo abandi baganga baja gupima. Abo baganga baciye barungikwa n'ubutegetsi n'abari bahawe amabwirizwa bagomba kugendera ko n'ivyo bagomba gutangaza. Batangaje ko rero umukuru w'igihugu ari umutima wahagaze agaca yitaba Imana, ariko amakuru akagenda avuga ko bitari vyo, kuko abaganga bari bamwakiriye mu mbere bari baciye batangaza ko kuri w'igihugu yashobora kuba yahumanijwe. Ivyo rero kandi vyarabaye, bamwe mu bategetsi bagize uruhara muri ugo rupfu bakaba batanguye gusubiranamwo no gucanacanamwo bagashira amakuru hanze. Murazi ko Bunyoni yagirijwe gukorana na Bob Rugurika. Bob Rugurika naho abihakana ndetse na Bunyoni akabihakana, ariko leta canke ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye burafise ayo makuru ko Bunyoni na Bob Rugurika batanguye gukorana, bivanye nuko Bunyoni yabona ko ibiriko biramugirirwa canke iherezo ryiwe yashobora kwicwa canke agapfungwa umwanya n'umwanya. Atanga ayo makuru yatanze kwa Bob Rugurika ukungene hateguwe umugambi wo guhitana Petero Nkurunziza ndetse n'abaciye bagira uruhara muri ugo rupfu. Umuhisi Petero Nkurunziza umuvyeyi wa Keri Nkurunziza rero akaba yashavujwe cane canke yasubiye gushavuzwa n'ugo rupfu n'ukungene abategetsi aribo baruteguye hama bakarushira mu bikorwa, bagatangaza ko umukuru w'igihugu yashengeye azize guhagarara k'umutima. Ibibera muri politike biranyegezwa, ariko nta handi vyigeze biba, aho bavuga ko rero abategetsi atampuhwe na gatoyi bagira, naho baba bari ku butegetsi nabo ngo baba barishe benshi. Twababwiye ngaho muri komine ya Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke, intara ibarizwa mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cacu Burundi. Bikaba bivugwa ko akabi kabandanya kuhabera, aho abarimu babiri bagirijwe umunyororo w'imyaka 30 bagizwa gufata ku nguvu abana babigeme. Umwana wa Ntahomvukiye akaba yaciye avuga ko Ntahomvukiye yaciye avuga ko yaciye ashima ukungene ubutungane bwaciye budadanura canke buha ibihano abo barimu baciye bafata ku nguvu abo bigenyime. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nawe yaraciye agendera intara ya Kirundo, intara iri mu buraruko bw'igihugu, aca agaruka ku mwigeme Iteriteka Karisi yaciye afatwa ku nguvu hama aca anigwa n'abagabo babiri baciye bikekwa, bakaba barahagaritswe kubu amatohoza akaba ariko arakogwa kugira hatahugwe abagizi ba nabi canke izo nkozi z'ikibi ziriko ziragenda zagirizwa ivyo vyaha.
fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke wowe ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone hamuca ujya ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru n'ibiganiro tugenda dutohoza umwanya ku mwanya aze agushikako aho uzoba wibereye hose ngaha mu gihugu canke kw'isi.